umwe yahora aburi yashorera igitoki kugera ubu uno mwanya harabonetse isoko yuko acaronka hashorera adashobora kuyumvira ati mbega ejo kirya gitoki nicakomera bazompa make canke bazompa menshi kandi ukatubagurira ku biro kwibe yishimishije. Radio television RTBB nibyiza by'Uburundi bwiza. Nuko bakunzi b'insamirizi ikaba nimbonesha kure ikorera ku buhinga bwa none RTBB turabahaye ikaze muri kino kiganiro. Ikiganiro naco ni iterambere, mbe tugezehe mw'iterambere. Uri karakiremesha ni jewe Alexini mubona, kuri kamera ni Debora Ntakisumba. Uno munsi rero twabazaniye bishasha. Murazi yuko indongozi zacu mu gihugu bama batera akamo basaba imvukira eka n'abandi bose kugira ngo baduge iwabo baje guteza imbere iwabo. Uno munsi rero ngaha mubona duhagaze turi neza na neza ku mutumba wa Buyimba, ni komine Isare, intara ni ya Bujumbura. N'ahantu haruguru cyane. Umutumba wa Buyimba ukikijwe n'imitumba ya Kibuye hamwe na Sagara. Uwa ni mutumba muzi ukunda Nyerera. Hakabaho n'undi mutumba wa Nyarukere, iyo yose ikaba ari muri zone Kibuye. Aha rero twahatembereye ni ikintu kimwe gusa tugomba kwirabira, ni gute imvukira ziriko ziteza imbere iwabo. Ni gute komine yacu Isare, Kibuye Paradise. Aha, let's go. Aha turi ku mutumba wa Buyimba, twashitse ahariko hari ariyo mubona ngaho onye Kidco. Tubwire rero tubahe umutumire rero wacu twahasanze kugira ngo ashobore kutwibwira uwo ari we. Karibu nyakubahwa. Murakoze cyane. Amakuru yanyu? Amakuru ni meza. Muraho? Yego ni vyiza cyane. Umva mwere gute ngaha anyi mutubonye tuje tubagana? Yego vraiment turaryohewe cyane nkuko nyene mutugendeye muri kino kigo cyacu. Murakoze cyane. Murumva yuko umukuru w'igihugu canke indongozi zitandukanye zama zitera kamo bene gihugu imvukira kugira ngo bashobore kuja ku mutumba guteza imbere aho babaye. Rero nagire ndabasabe imbere ko dutangura mwidondore, mwongere mubwire abatwumviriza kumbure uwo turiko turavugana uwo ari wo, mbe mwitobande. Murakoze cyane. Nitwa Niyonzima Etienne, nkaba mvuka muri no zone yacu ariyo zone Kibuye. Arico gituma n'uruganda twashimye gukora kuhakorera twagwise Kibuye Dressing Company Kidco. Nkaba mvuka ndi imvukira yo muri zone Kibuye, musozi ni Sagara. Nkaba ndi muri province Bujumbura, komine Sare. Ego murakoze cyane. Nkaba ndi imvukira yo ngaha nyene. Murumva ruko rero ari imvukira yo ngaha nyene muri zone ya Kibuye. Twatembereye iyi samirizi ni insamirizi y'ivyiza vy'u Burundi, ariko kandi ikorera no ku buhinga bwa none ari bwo Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Ushobora kuturubonaho wanditse ijambo radio television Burundi bwiza. Ntutangwe n'ibiganiro vyiza mushikirizwa n'imbonesha kure yanyu ikorera ku buhinga bwa none, ndetse mukayikurikirana no ku nsamirizi ku murongo wa FM 92 n'ibice bitandatu mu kiyaya Cimbo. Aho muriko muratukurikirana cyane cyane murashobora no kugira like, partage canke share bivana n'ukuntu mwebwe muvyumva. Nuko rero turi mu kiganiro mbe tugezehe mw'iterambere. Nababwiye yuko turiko turagerageza kumenya mbega imvukira ziko zikora gute ku mitumba zivako canke aho zigeza kugira ngo bitabire akamo ko guteza imbere igihugu. Hano rero turi kumwe mu vyumvise ko ni Etienne
Etienne ari ngaha muri zone Kibuye mumvise ko bagize ihinguriro novuga ati n'uruganda rwo muri zone ya Kibuye. Mbega Etienne, ihinguriro ni giwa canke ni muri kumwe n'abandi bantu bose bimvukira muri zone ya Kibuye? Irihinguriro ni giwanje nari nifuje ko twaba turi kumwe n'abandi kuva nkitangura kuva ndagiye muri 2018 none natangura kuva niyumvira irihinguriro mvuye mu Buganda kuko niho nari mpegiye kuba mbona ko umugambi mbanye mu Buganda nanje nawuzane wacu. Hama abona agenda turi ivyumviro bose dushobora kuba tuva hamwe nta numwe yashobora kuba yumva ko two kwifatanya hamwe kugira dukorere ino hinguriro. Hama ndavuga ati reka ngende buke bikomeza umusi gushikana umusiba ku mugezi gushika aho tugeze ubu turiko turaraba turabona ko tugeze ku ntambwe shimishije. Uretse gusa nta ngorane zibura nta tugorane tumwe tugenda tubura mu kazi ka misi yose. None cyane yumvira yuko no iginguriro no rishira muri no zone yacu ya Kibuye kuko nariyumviye ahantu no shobora gukorera. Ntivyari byoroshe aha mubona yaramashamba kwira nta barabara ryari hari nta matara. Mugabo ndavuga ati uko bigenda kose nkurikije akamase barundi yamadutera ntegerezwa kurishira mu zone yiwacu kugira duteze imbere iwacu kuko iwacu atarikwe tuhatejeje imbere atawundi muntu azohateza imbere. Mukamubona rero geze ngaha kuri no ntambwe ishimishije. Ubu tukaba dutanguye gukora muri 2023 akaba ariho amategeko yaduha baduha uburenganzira ko twemerewe gukora ariko leta yasinya yuko twokora ibisabwa n'amategeko. Rero tukaba twemewe n'amategeko. Bakunzi bimbonesha kure murumva yuko n'urugendo kandi rukica ruba n'urugendo shure. Murumva yuko kuva mu 2018 mwumvira uyu mugambi mushira mu ngiro hari ivyamwa bimaze kuboneka. Mugabe imbere ko tuja mu vyamwa, mbega irihinguriro neza na neza tubwiye kuva mu 2000 mwatangwe guhingura kuva mu 2018 canke hariho nibindi bintu mwagiye murakora mwitegurira kugira muzohingure ibi muvyumva gute? Murakoze cyane. Kuva muri 2018 twatanguye gutangura ishantiye tukaba dutanguye guhingura muri 2023. Ubu tukaba twinjiye mu mezi 4 turiko duhingura imitobe tuyikuramwo inzoga imivinyu tuyikuye mu nzoga z'ibitoke kujya mwabibonye. Murabona ko twagize n'imirima myinshi cyane. Ibyo byose mwagiye muvyibonera. Twagiye rero tugenda tubanza gutegura aho tuzokorera kugira tubone ko tuzokorera ahantu heza kugira tubone ko ibintu tugiye gukora nkuko twagiye dukora ubumenyi handi tugiye kubikorera ahantu heza hafise isuku rikwiye. Abantu bose umuntu wese akumva yuko ariko arafata ikinyobwa kizananye muri Kibuye kidiko kimunezera kikamugwa neza bivanye naho gikorera atari ibintu byo gusanga turiko turakorera mu bintu by'imicafu. Nk'abantu baba entrepreneur murumva yuko kuva muri 2018 gushika uva mu 2018 gushika muri 2023 ni imyaka myinshi muri ko muritegura. Kumbure twabonye imirima myiza turabona ibarabara mwavuze ibarabara ko mwagize n'izi nyubakwa ziteye igomwe kugira hamere gutya anye. Biba vyagufashe umwanya munini ya cyane. Mbega hoho nta ntambamye mwabonye canke ukuntu mwagiye murabikora hariho barabashigikiye? Ntambamye ntizishobora kubura mu bintu umuntu ariko arakora n'ubu turacafize intambamye zitari nke. Uretse gusa rimwe na rimwe ko tuzogenda tuzitorera inyishu. Hari byinshi tugirondera tugishakisha kuko ntawe uvyuka rimwe ngo ace yuzura ingobyi. Hariho byinshi tukirondera kugira tuze tubone ko uruganda ruba mpuzamakungu. Urumva ko muri zone yacu ya Kibuye harinze habura ikintu bita mpuzamakungu no kuvuga bisigura nk'Ubushinwa abantu bo mu bindi bihugu bafise amahinguro nabakazahora batugendera bifuza kubona uru ruganda. Urumva ko izo bari niteka dufise muri zone yacu ya Kibuye. Intambamye rero nico naye nshatse kuvuga ati ntibura. Urabona muri ko muraraba nk'iyo mwazananye murabona ko aho turiko turacibarabara ko ari kibazo. Mugabo ico nta kibazo nta widoga ariko aragenda iwabo.
igikuru byose bizogenda bifata intumbero niyo ntamamye ahanini tubona hama warombagiye ati mbega nta bantu bagize bafinansije nkuko bateye agacumu kubumwe ahubwo basha mutuvugira kugira badufate mu mugongo kuko ntitwaronsa akaryo y'uko tworonka abantu bodushikira imbere nk'abashobora kubona bodushigikira kugira tubandanye tugira inguvu bakaza abo ntabo turashoka tubona nico gituma tukibwira ati turaciyungunganya nkuko nyene dusanzwe twibereye kuziko uri wabaguma yiyungunganya gushika agasanga arafundikanije byose biragenze neza mugabe yuronse abatera agacumu kubumwe naho urumva ko haba ikintu kimwe kidasanzwe kimwe gica kiba iteka muri no zone yacu ya Kibuye ego ndabona yuko mukoresha ibitegwa kama navyo urazi ko mu Burundi harabaho ibintu byo kurondera amadolari mbego birabishika wewe kugira ngo uvyo urakora amadolari abamo ego cyane muri ibi bitegwa kama dukoresha murabona ko dukoresha ivyo twirimiye hama mugabo iyo tumaze kwinjira muri ambaraje turafata hakurya y'amazi kabisa kugira turonke zirya ambaraje mwabonye dukoresha kugira turonke karato kuko ha mu Burundi ntituraronka uruganda go barukora amakarato tugende kururangura turushorera nkuko twatuva turashorera abarundi bene wacu turacajabuka amazi kabisa karato ndazikora hanze hama nkaba nkoresha amadolari ivyo navyo ni intambamye duhorana twese abarundi uko dusanzwe ririkorera gugwa niko turigura tukabikora uko gushika ni insamirizi y'ivyiza vy'u Burundi mwiko mukurikirana ikiganiro tugeze he mw'iterambere murumva ko twatembereye umuvuka zone ya Kibuye muri komini Sare mu ntara ya Bujumbura aho afise ihinguriro novuga ati uruganda rwo gukora inzoga no kwitazinjabuka kuko urumva n'imivinyo bakoresheje igitegwa kama c'igitoki urumva ko bica bituma na vya bitoki vyacu tubiteza imbere nibaza karubuko none mufise ihangiro mufise nyezina giwanyu kuri uru ruganda niriye ihangure dufise tukaba dufise ihangiro yuko nkuko nakibabwiye kuva tugitangura kino kiganiro ihangiro dufise nuko dufise ihangiro yuko tuzokorana n'abavuka ntara bavuka muri no zone yacu benshi bakwiye kugira dutezanye imbere kuko turiko turaraba n'ubu urabona ko wasanze dufise abakozi batari bake urabari mu mirima y'ibitoki urabari kugana urabari gutonora urabari kugira iki urabona ko ari ibintu bisaba ubuhinga butari buke n'ubuhinga butari buke ihangiro dufise nuko dushobora kubona ko dukeneye guteza imbere igihugu harimwo n'intara yacu tuvukamo ya Bujumbura kugira n'abandi badashobora kuyumvira ko bashobora guteza imbere wabo twe no batera intege ko bashobora kumva iryo se barundi yavuze bama bavumereye ati egera iwanyu mwegere iwanyu muteze imbere iwanyu kuko iwanyu nta wundi muntu azohateza imbere atari wewe atari jewe nuko iryo ni ryo hangiro dufise hama na batembereje mu mirima y'ibitoki murabona ko dufise ibitoki biri ku rugero rushimishije ijisho ryiza biboneka neza tukaba dufise nk'amahegitare yoba yababa hafi 12 ntitwaronse no gushika handi ibitoki biteye kijambere tukaba twigisha n'abandi bene gihugu ingene batera ibitoki ko haba mfite abagoronome bavyize bakamfasha kuza barabereka hama iyo vyeze bagaca bashorera hano bwa tubashorera ico nico nabashije gukora mu bene gihugu ubudafite imivyaro yo gutera ivyo bitoki baraza bakabahereza bakagenda nabo bakagwiza umwimbu kandi umwimbu iyo ugwiriye baca bashorera hano muri runo ruganda no kuvuga bisigura ko umwe yahora aburi yashorera igitoki kugera ubu uno mwanya harabonetse isoko yuko acaronka hashorera adashobora kuyumvira ati mbega ejo ikijya gitoki nicakomera bazompa make canke bazompa menshi kandi ukatubagurira ku biro kwibe yishimishije ego anatana yuko dushobora gukenera amaporodi menshi ni nkuko abene gihugu bashobora kuba bavuga ati hariya ntitwoshikayo turinjira no mu masoko tugashorera abene gihugu mu masoko bini iwacu nyene kugira babone agateka k'ibitoki kandi kuva aho dutanguye kuba tubona ko turiko turabashorera ibitoki turabona benshi ko bafashe umwete munini w'umuvuduko wo gusubira ku giterwa c'igitoki kuko bamaze kubona ko cishubiza ijambo
Twabonye ibitoki birameze neza wewe harakabijya ushiramwe kugira ngo uravye nk'ibindi bitoki by'abandi ukabona ibitoki by'abandi byiza harakabijya ushiramo canke n'ubuhinga nyene bw'ababa bagoronome nyene mukoresha gusa na burya buhinga nyene akabijya nuko igitoki babereka ingene bagiha imetero yo kugitera hama bagafata bijya biravumba ivyatsi urivyo hirya no hino batomboye bakabatunze nk'impene canke ingurube ho urumva ko aramatavya y'amavuta bagaca bashiramwo bafise ingene babigisha igihe nyene baramutse baje kubitura bakabereka ingene bateragira ivyo bitoki ku buryo nuko bidashobora no gufatwa n'ingwara z'ibitoki vyadutse muri ivyo byose bakabiba hamwe ubumenyi bukwiye kandi ugasanga yuko ata kibazo na kimwe kiriko kiraba kijya kinyobwa kivuye mu bitoki mbega bijya bitoki vyo muzi izina ryavyo nibisahira nibicigegarije nivyo menyere bwamuzi izina ryavyo turagana ibitoki bita igicige ameshi bakaba bakizi ku izina bita igiciri hakaba hari imigera ntango hakaba hariho icyo bita ibihonyi hakaba hariho ivyo bita ibigurube nibijya kenshi bakunda kuvuga ngo ni mihwi ngo bakuramo imihwi kugira turonke umutobe ufite akanovera kugira turonke umutobe kabisa umuntu anyoye avuga ati bwa bundi gitoke kirafise ijambo hakaba hariho n'ivyo bita ibisubi ivyo byose biri mu byo dukuramwo izo nzoga ariko urumva gasahira koko igisahira nta muntu acikura nuko kirya bagiteka mu duharaki Yego nabonye hariho ubworozi bw'inzuki mbega nazo ziza kugute muri no hinguriro kugira ngo bibafashe iki muri no hinguriro ryanyu y'iki kinyobwa murakoze cyane gusa ico reka ndacishure ko cari ico muvumbi nuko ataje ariko ubumenyi bw'izi nzuki narafashe umwanya ndamujana mu Ruyigi ahantu naye nabonye bororeye inzuki ndamubwira ati nanje wanje ndahakeneye inzuki nkizi rero gero no mwanya dufise imizinga yoba yababa hafi 460 yo yose ikaba yuzuye ubuki gusa hari yiri hino no hino niyo negereje ngaha hafi y'uruganda kugira igihe turiko turagana zitore umutobe hafi kuko ziraronka ingene zinjira zozo ntiziburaho zica ugasanga zashitse aho bariko baraganira ugasanga ziriko zikavoma ico rero naho urumva ko ivyo byose aba ari umwimbo ugenda ushimishije ni kuvuga hambavu y'iki kinyobwa muraronka n'intu zenye n'umwimbo w'ubuki mushobora gushora oya gushora ahubwo gushora tushaka ababuzana gukoresha nawe nyene muri mu byo dusangwe dukoresha mu ihinguriro kugira turonke imitobe y'akanovera imitobe ihinguye neza urumva ko ari ibintu zisangwe twarasizemwe abahinga babizi neza hama tuca dukoresha batusha dusaba ababufise nabo bagashorera hani wacu kumwe basanzwe bashora ibitoki nabo abavumbi ubu nabo nyene baramaze kubona ko ubuki bwasubijwe ijambo ubuye nabo nyene barashora urashobora gusanga nk'ikundwi nk'ubuki dukuye hanze mu babanyi muri make niko novuga mu bandi bavumbi babanyi ugasanga nabo barinjije hagati y'amaritira 200 canke 150 nkaca nongereza nanje ubwo nsanzwe nanje ndonka kuko nkaba ndonka n'umwimbo tari muke nanje nkaba igihe umwanya haba hageze après y'amezi 3 bagiye kuraba ndashobora kuronka hagati y'ibiro 600 na 800 ivyo nkaba uwo mwimbo nkaba ndawubona murakoze cyane turetse ndiko ndaraba akamaro k'iyigira ihinguriro ryanyu ngaha anye ku mutumba wa Buyimba muri zone Kibuye turetse uko kwereka abene gihugu ngene barime bitoki ngene baronka aho bashorera bakumukaba arabaciriye ni barabara rishobora gushika ngaha ndabona n'umuyaga nkuba warahashitse urumva ni byinshi none aha anye naba bakozi baronka bega ukoresha abakozi bangana gute murakoze cyane abakozi basanzwe bahembwa ku kwezi n'abakozi 50 hama harimwe aba buri munsi mugaba bagatonda imisi yose no kuvuga abakozi 50 n'abamaze kuba
bavuga ko baronse kontra hama ba buri munsi nabo bakaba baba hafi 30 urumva ko bose hamwe baja muri 80 ariko nuko tukiri mu ntango igihe twamaze kwinjira muri production nyezi na tukaba turiko tura production byinshi nibaza ko tuzoshikana nk'abakozi barenga hafi igihumbi. Murumva rero bakunzi bimbonesha kure ikorera ku buhinga bwa none kandi muguri ko muradukurikira no kunsamirizi y'ivyiza vy'u Burundi kuri 92 n'ibice bitandatu ni kiganiro ni tugeze he mw'iterambere mushikirizwa na Jean Alexine mubona kuri kamera turi kumwe na Debora nta kisumba tukaba twatembereye zone Kibuye ku mutumba neza na neza wa Buyimba muri commune Isare intara ya Bujumbura aho turiko turaraba ku vyerekeye mbega ni gute imvukira ziko zirateza imbere aho zibaye aho zivuka nagire mbaze akabazo kamwe kubera iki wewe utashoboye gufata iri hinguriro ngo rijane hariya mu Kamenge canke hariya muri quartier industriel Bujumbura. Murakoze cyane nafashe umwanya ndiko ndaduga ndiko ndaza kuramutsa inshuti n'abagenzi ino mvi Bujumbura ndabanza ndatembera nkabona ko iwacu hari abantu benshi bakeneye kuba bakunda ibikorwa bagakora hama ntangura gufata umwanya wo kwicara ahantu ndiyumvira ati je ndiko ndaraba irya generation bari twavuye hamwe baga tuvuka hamwe igihe twoje hamwe twese nkuko umukuru w'igihugu yabivuze ati turi kumwe twese birashoboka niho nafashe intumbero yo kuvuga ati jewe nta ugorwa ni wabo aha ndadutse narabwiye umuryango ati uko bigenda kose ngiye gukora projet aha naha kugira rero nico gituma mubona muri nino saha ubu rero arico gituma nazanye umugambi no sinagize icumba jije nivyo niyumvira byinshi ndiyumvira ko ihinguriro norishira hafi yaho nsangwe mbaye Bujumbura ndiyumvira kurishira mu itenga ndiyumvira kurishira mu Ngagara mugabo hose ngeze guhindukiza amaso inyuma nasanze iryo terambere ngirenshi hariya atawe wacu rizoshikira ko kugatumba n'igihe gyora mukari mushikiriye azoza agakora hama wa mushahara yandikiwe ugasanga ntaco mumariye kumvo y'amadepense maremare abakuramwe niyo mpamvu rero naciye mvuga ati reka nidugire kugatumba na kare niho nzoba negereye indimo ivyo mpingura ndabikura mu mirima ca ndabishiraho nyene ntirirwa ndabikura kura ico gituma mubona ni mwirembo rya portail hari igitoki. Subire tubibutse yuko mushobora gukurikira ibiganiro vyacu muciye kuri YouTube, Facebook, Instagram murashobora kwandika radio televiziyo Burundi bwiza mukaca mukurikira ibiganiro vyacu aho musanga biri kuri izo mbuga ngurukana mu menti wabahaye kuri micro ni Alexine mubona turiko tumwe n'umutumire yitwa Etienne Niyonzima akaba nawe ari umwe mu bashoboye kudugana ihinguriro ku mutumba ahavuka kugira ngo ateze imbere igihugu ateze imbere umuryango ateze imbere aho ari nkuko yabivuze nyene yitabiriye akamo k'umukuru w'igihugu nyakubahwa mutumire wacu twavuze ivy'ibitoki turavuga inzuki ugene ubikenera mu kugira ngo ukore iki kinyobwa ca Kibuye Drinks Company ni Kidiko ni banana winner vinyu uvuye mu kinyobwa c'igitoki twirimira aho iwacu mu Burundi none ko je nabonye mu mirima matweretse ibibenga vyo nibiki biza gute muri mukora ngaha nawe ntacu utasigaje utaravye bavyo bincitse kubona je hanitse hama bijya bibenga biri mu bintu navyo nyene twiyumviye kuko bivanye n'uruganda nahora nkoreramwe mu Buganda naho igihe bijya ajya amafi dutungiye hajya igihe turiko turahingura bijya dusigaje bijya tukuramwo bijya bitango singene twe tuvyita ko
ari ifungurwa z'amafi ifungurwa z'amafi rero bijya bibega cha tugaburaga amafi kuvuga ibi bisigaye kuri ikinyobwa muri ko muragitegura ibisigaye ntimutabwo muca muja kugigaburira amafi ni kimwe bagaruka bita nka kumwe bavuga ngo ibyavuye mu ngano biba isondoro uco byumva twere isondore dukuyemwo cha tuyigaburira amafi tukaba dutunze ni twari dutunze n'ingurube zikaba ziri hiyo bashaka zishira nazo ingurube zikazibonerwaho urumva no kuvuga nta kintu na kimwe kivuye mu ruganda gifa nabi byose birakora hama tukaba turonka n'umwavu mwinshi cyane ku buryo dushobora guha nabe n'igihugu bakaza bakagura kubera ibijya dukoresha by'ibitoki bijya dutonoyemwo duca dushira ahantu urabona byose umuntu atonoye igishishwa ko acashira ahantu tugasanga cyahindutse umwavu kubera dukoresha amatoni menshi y'ibitoki umva dusanga ko tubona neza ko arico bidufatiye akamaro mbega nk'ihinguriro ryanyu nko kundwi muravye murakoresha nk'amatoni nkangahe mugereranije y'ibitoki kundwi turashobora gukoresha hagati y'itoni hagati ya 12 na 13 mukaca mukuramo ubukarato agakato twabonye ko harimo 24 muca mukuramo nk'ibikarato bingaha mugereranije byasaba ko manza kurabaho nanditse mugabo turabona ko dukura aho vyanditse turabona ko dukura mu musaruro tukabona neza ko atagukora dusubira inyuma biri mwari gusonga imbere mu kirere bavuga ati songa mbere no kuvuga umuntu yihereje kajya kantu je vyashitse ndakihereza kandi numvise kameze neza karyoshe mbe nk'umuntu yo kwihereza nkabungahe ku munsi canke ugomba gufata yo kwihereza nkabungahe aho inyota ishobora kuba bumva ati inyota iraheze urumva niwe wigerera ntawe kugerera muriyumvira ko muzohava mushika kwihangiro ryo gushora mu karere k'ibiyaga binini canke mu karere ka Afrika y'ubuseruko mugashora namwe mukaja mu bandi mugahigana ego uhereye n'ubu turiko turadodora tusaba aho bitegerezwa guca kugira bigende mu mategeko kugira nakwe dushore ikibi kinyobwa mpuza makungu nakwe kwinjiza $. nukuvuga namugiye muje muri gwa nganda go kurondera $. Yo ryagiye ati ginjire ngaha mu Burundi natwe turondere ginjire mu Burundi rivuye mu byo duhingura kuko tuzaba dufise natwe ivy'agaciro kujya nabo abanyamahanga bafise ivy'agaciro tujana $. Nabo bayaduhe ndabona yuko mwamaze mwebwe kumbure mumaze kuja ku rundi rwego mbega nk'umuntu yahejeje ishure canke urabona ko buduheza amashure abanyeshure bagaheza amashure bakiri batonyi abamwe ntibaje kuri kaminuza canke bakaziheza bakiri batonyi bacavuga ngo babuza akazi n'akahe kamo batera nka wewe ubona mwokorana gute kenshi niko kamo nama nabateye cyo ndababwira ati umwe wese mucyashoboye afise n'ahantu hatoye nkaca namugati we manzi ugenda urimo ibitoki hamaze utora imivyaro nutaronka n'umwavu zonce ko ndakwereka aho gukura umwavu w'ikirundi nkabafasha kugira babandanye biyungunganya hama abandi nabo nkabaje inyuma nkaraba aho bari ivyo bariko barakora nkabashigikira nkabankuraja gushika nko ndiko ndaraba n'ugwaruka gwinshira uriko rurakurikirana no mugambi turiko turakora kandi bamwe barabinezererewe uburaretse hari nabo twigishije kuba borora ingurube bakorora inkwavu ibyo byose murazi ko sinzi ko mwigeze kwa muvyumva twari mu miseze n'ibyo twari ko turubaka uruganda nico civugo twari dufise hanini rero naho turiko turabihimiriza urugwaruka uruburaretse n'abari kwishuri bariko bariga turamubwira ati uri kwishuri genda kwishuri hama uvuyeyo uje kwahirira agatungu tunze mu rugo utume ubura niburi utume ubura biki utume utunga n'inkwavu 3 uzobona ko bifise inyungu naho yo bari kwishuri naho yo tunga ingundu y'igitoki byo bakunda birakunda neza cyane kandi nk'abanyeshuri nahereye ko kuba ndabibereka ndiko ndatera ibi ubona nk'abahima ivyaro nabo baratangaye ubu kugera ubu baravuga ati waduhaye ikintu ciza cyane watuzaniye inyigisho nziza mu zone yacu ya Kibuye nuko rero turiko turaja ku musozo ikibazo cyanyuma kumbure umbabarire ndakubaze mbega izindi mvukira ozitera kama kahe izindi mvukira no zitera kama ko boza tugafatanya hamwe runani tugakora kuko
igihe boza bakareka kwiyumvira ko bagiye guteza imbere kure yaho bavuka, kuko kure yaho uvuka ntuburi kurateza imbere igihugu. Umwe wese araba ahavuka, kuko niho nibaza ko niyo bariko baravuga ati iriya zone canke iriya komine irifashe iri mw'imvukira izikunda. Nk'akaroje ngiye kuraba, kuko nahora nkunda kuba ntembera, nararavye ku bantu benshi, uravye bariya bose bandori bafise inganda bazisize ku gatumbi wabo, no kuvuga gushima ko bategiye guteza imbere iwabo, kandi ribiti iteka ridasanzwe ku gihugu ni ku bantu baho hantu. Umva nawe we ni uri wanyu urisanzura, kandi ivyawe birakundwa, kuko uburi wanyu urumva uburi wabo ntabagowe. Yego murakoze cyane. Mwavuze ikibazo cibarabara, mbega ntaco mukirangiriza ko kandi canye nakandi kajambo mushobora kuba mufise mwisigarije agasuni karugi. Murakoze cyane. Nk'ivye barabara kabisa ni kibazo kitoroshe, mugabo turibaza ko abajeje intwaro bacu turabona ko bakunda igihugu, bakunda n'izone yacu, turabona ko nabyo mu misi turiko turabona umenga barafise ishaka, bazogerageza barabe ingene vyogenda, barabe iyo badodora, turabe ko turonka ibarabara rishika. Izo ntamya ndazifise, kandi sije ndazifise ndumwe nabo tuvuka muri no zone korera bazamu Cungwe. Ni ikibazo kitarabaje ndumwe gifise intambamye kuri twese, mugabo turi kumwe twese birashoboka. Bakunzi bimbonesha kure, ikaba n'isamirizi y'ivyiza vy'u Burundi. Aha rero niho tusa nk'abasozereye kino kiganiro cacu, tugeze mw'iterambere. Murumva yuko uruhara rw'imvukira guteza imbere aho bavutse yuko ari ntangere, karahara mu ruganda ntibacura. Mwe mwariko muradukurikirana rero, murashobora kugira like kuri kino kiganiro kigashika kure, canke namwe mufise ico muvugira murashobora kwandika muri commentaire. Umutumire arashobora kuzogaruka muri studio canke ahandi, nawe akishura ibibazo mwamutuye. Rero aha rero tuce turangiriza kino kiganiro. Mwari kumwe na Jena Alexini mubona kuri micro, akaba kuri kamera naho akaba hari Deborah Ntakisumba. Murakoze cyane kubara mwaduganirije. Nanje ndagehewe cyane, muze mwame karibu n'imiyindi misi yose, muze mwame mutubaza ayo tugana muri Kidiko. Ibi ni iteka ridasanzwe, nuko mugira amahoro, kandi muze kugira urugendo rwiza iyo mwazananye Imana bahezagira. Murakoze cyane, natwe turabashimiye. Bye bye. Radio Television RTBB ni ryiza ry'u Burundi.